Iyisi dunia hii abantu watu basenga Imana wanamwabudu Mungu gusa kwenye maneno moyoni mwao. Mungu hayubaha, hakuyumvira, ariko uwumvira lakini akitondera amajambo y'Imana kuyashika maneno ni muheri kukigiye kiri hafi, maana wakati unakaribia. Bali tufashe kandi. Amen. Wataringa tumaze imisi tuvugana amajambo y'Imana, wale hawakuwa hapa tuzungumza maneno ya Mungu uko turinga twese, maana gisi tuko hapa sote turabisha amaso, hayo tunaangalia kwa macho yaremwe kugijambo, yaliumbwa kwa neno. Uretse umwana w'umuntu laiti mwanadamu tu gusa yabumbwe ndiye ameumbika kwa udongo, ariko ibindi vyose, ibiti, inyenyeri, izuba, ivyo turabisha amaso vyose, lakini mengine yaremwe kugijambo, miti, jua, nyota yameumbwa kwa neno. Rero tumaze kuvugana ko iri jambo tunasema juu ya neno yatumye tubona ibi vyose tubona, limefanya tumeyaona yote. Jambo tukuye kuri bungabunga, lazima tuiheshimu neno kugira ngo tulifate nka nkama na tuishike maana tunyumvise, tunapolisikia tulibungabunge, tulizigame, tulishike vizuri na kulihifadhi. Kuko bavuze jambo, maana wakisema neno bavuze Yesu, hapo wanamtaja Yesu. Wakisema neno yani wanamtaja Mungu, kandi turiho kubw'Imana na tupo kwa ajili ya Mungu. Kuko Imana imaze kubumba umuntu mu mukungugu, baada ya Mungu kumfinyanga mwanadamu, kumtengeneza, akamushiraho yari kiziga, akamweka hapo, akilala hapo cyari kiziga, ni kama hali ya maiti. Hanyuma jambo kisha neno amuhumekera mu mazuru, akamletea pumzi kwenye mapua, umuntu aba ufise ubugingo, mtu akafanyika kwa mzima. Amen. Uriho kubw'impemu z'Imana ziri muri wewe, upo kwa ajili ya pumzi ya Mungu ndani yako. Uriho kubw'impemu za jambo ziri muri wewe, upo kwa ajili ya pumzi ya neno yako. Kuye muzo mpemu, neno akitoa pumzi, utuhinduka kiziga, unafanyika kuwa maiti. Nacho bini vyose uburuyoya, ukiwa mtoto mchanga, urumuyabaga, ukiwa mvulana, kijana mzuri, mama mwiza, mama mzuri, binti mzuri, neno akitoa pumzi yake unafanyika kuwa maiti. Ico gituma rero jambo ry'Imana, ndio maana neno la Mungu, nyene jambo, mwenye neno dukwiye kumuba, lazima aheshimiwe, tukamukunda na kumpenda. Turiho kubwiwe, tupo kwa ajili yake. Nishimwe cyane. Amen. Nta muntu ari ngaha ariho kubwiwe, kuna ekuwa hapa kwa twese turi ngaha kubw'ijambo, tuko hapa kwa ajili ya neno. Twarabwanya amajambo menshi, tulisema maneno mengi. Yesu ubwiwe aravuga ngo, Yesu mwenyewe anasema, kuma muri jewe, mkikaa ndani yangu, ari jewe jambo, na ndimi neno, mukaguma muri n'ijambo ryanjye, na kukaa ndani ya neno, musaba ico mugomba cyose, omba lolote mtakalo, itatokea vivyo hivyo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Twese twaje gusaba, sote tumekuja kuomba, twese twaje gusenga, tumekuja kuabudu. Nta muntu yapfuye kuza ngaho hovyo, au kuja tu hivyo hivyo, wazufise icyo ukeneye gusaba Imana, umekuja na kusudi la maombi kwa Mungu, kandi hamwe n'ivyo wifuza gusaba Imana, na hayo matakwa yako kwa Mungu, Imana nayo hari ikigusaba. Mungu naye anachokuomba wewe, waje kuyisaba, umekuja kumuomba, nayo hari ikigusaba, naye anachokitaka kwako. Kandi tena uvyo waje kuyisaba, yaje kumuomba, urashobora kuronka inyishu, unaweza kupata jibu ura ya majambo nyene, kwa maneno haya. Yesu avuga ngo, Yesu anasema, muri jewe, kaeni ndani yangu, amajambo yanje akume muri mwe, maneno yangu yakae ndani yenu, mugomba cyose, ombeni lote mtakalo, izobabera kuno, itatokea hivyo. Tukuge muri Yesu, tukibaki ndani ya Yesu, tuba tuzitiwe, tumehifadhiwa, tuba tuzitiriwe, tumelindwa. Abana b'Imana barazitiriwe, wana wa Mungu wanalindwa. Kubw'ibyo rero, kwa ajili ya hiyo, tuba muri Yesu, ukibaki ndani ya Yesu, uzobuzitiriwe, utakuwa umehifadhiwa. Ishimwe cyane. Reka dusubire muri amajambo, soma yale maneno tuliyosoma. Byanditswe Yohana igice cya mbere kuri umurongo wa 3. Ufunuo Yohana sura ya kwanza mstari wa 3. Ni urupapuro
igitabo cha Magereza Biblia ni kitabu cha mwisho kinamaliza Biblia. Turavuga ngo hahirwa usoma, hahirwa nabumva amajambo yukuvugishwa n'Imana bakayitondera, bakitondera ivyanditswe muri yo uko igihe kiri hafi. Amebarikiwa yeye asomaye maneno ya unabii huu, na pia wamebarikiwa wale wanaosikia na kuyatia moyoni yale yaliyoandikwa humo, kwa sababu wakati umekaribia. Bali tufashe cyane. Mungu asaidie sana. Hahirwa uwitondera. Amebarikiwa anayeshika maneno ya Mungu. Mulindi jambo hahirwa uwumvira amajambo y'Imana. Kwa wengine usemi heri anayesikia maneno. Hahirwa uwubika amajambo y'Imana. Au heri anayoweka maneno. Hahirwa uwubungabunga amajambo y'Imana. Au heri anayehifadhi anayeshika yose. Anavyosikia yote akayashira mu ngiro. Anaweka kwenye maanani. Maana wakati unakaribia. Ikintu cishisi, kitu kinaiua dunia, kubera sogokuruza wacu Adamu na Eva, ilikuwa babu yetu Adamu na Hawa kwitondera, hawakuweza kuyashika Imana yali yababwiye, maneno Mungu aliwaambia, bashoboye kuyumvira amajambo Imana yali yababwiye, hawakuyatii maneno Mungu aliwaambia, hawakuweza kuhifadhi aliyowaambia Mungu. Nico gituma, ndio sababu ngo n'uyu munsi hata leo umugore n'umugabo, mwana mama na mwanaume tabayeho ukumvira pasipokuwa kutii umwe katika umoja, bunga ivyuma avuga au kuyashika yale yanayosema, no kwitondera ivyuma avuze, au kuyaheshimu maneno ya mwingine, kutandukana kunatokea matengano. Tabayeho kumvira no kwitondera, kama hakuna kusikia na kutii hagati y'umukoresha n'umukozi, kati ya bwana wa kazi na mfanyakazi, habaho gutandukana, kuna matengano. Iyo hatabaho kumvira no kwitondera no kubungabunga, kama hakuna kusikia, kushika na kueleza kati yako na mwalimu, hakigenda hagati yawe mw'ishuri, hapata kutokea kitu kwenye masomo huko. Nukuvuga hagati y'umugore n'umugabo, yani kati ya mwanamke na mwanaume, uko umwe yumvira uwundi akabugangurukira akabungabunga ivyo amubariye. Lazima mmoja awe mwepesi kwa mwingine na kuheshimu maneno yake. Icabaye niki? Palitokea nini hapo? Hagati y'Imana na Adamu na Eva, kati ya Mungu na Adamu na Hawa, Imana yababari ati, Mungu alimwambia hivi, hili tunda ntimuze mukirye, usiguse, mwakiryako na ukila utakufa. Ayo majambo, hayo maneno ntibayabungabunga, hawakuyashika maneno, bayumvire, wayatii, bituma ikasababisha bamaze kuryako, baada ya kula birukanwa muri Edeni, walifukuzwa kwenye bustani. Nico gituma rero ijambo kumvira, ndio maana neno kutii no kubungabunga na kuyashikilia no kwitondera na kuyatekeleza, ijambo nyamukuru ni neno la msingi bidufasha muri urugendo rwo kuja mwijuru, kwa safari ya kwenda mbinguni. Twigishwa imisi yose, tunafunzwa daima, igikenewe nuko twumvira amajambo y'Imana, muhimu ni kuyatii tukayitondera na kuyashika, kuko kwa sababu uri kuraraba ukitazama kuisi huzuye abasenga duniani kuna muri iki gihugu hari amadini arenga sinzi amajana canke igihumbi, kwenye nchi kuna madhehebu wakati yose hari abasenga, kwenye miji kuna wale kwa Mungu, amashengero yarabaye nk'amakioske, madhehebu ni kama, ariko kandi hamwe n'ivyo ini kwa ajili ya hayo ntibibuza yuko utubare tubandana, hayazuii kwenye kuongezeka, ntibibuza yuko abamaraya bashishikara, haizuii makahaba kuongezeka, abasuma bashishikara kuiba, haizuii wezi kuiba, yuko abana bashishikara kugabira abavyeyi, haizuii watoto wazazi bashishikara gusambura, haizuii nyumba kuvunjika, kwa sababu amashengero hayo madhehebu yamejaa amajambo y'Imana, ariko ntibayitondere, lakini hawayatii maneno, bayumvire na kuyatii bayagende na kuyashika, yatembelea. Imana idufashe kandi Mungu atusaidie sana. iyi si, dunia hii, watu basenga Imana wanamwabudu Mungu gusa kwenye maneno moyoni mwao, Mungu hayubaha, hakuna kuheshimwa, ariko uwumvira lakini akitondera amajambo na kuyashika maneno ni muheri, ukigiye kiri hafi, maana wakati unakaribia. Imana idufashe kandi. Amen.
Muri Bibiliya, kwenye Biblia hariho abantu benshi kuna watu wengi bagiye bumvira wameenda na tii bakitondera amajambo na y'Imana kuyashika maneno ya Imana Mungu irabaheza wakawabariki. abo nibo dukwiye kwiga. Hao ni mfano mzuri kwetu. Dusomye mu gitabo cy'Itanguriro 12 Tukisoma Mwanzo 12 turabona ingene Abrahamu tunamwona Ibrahimu yumviye ijwi ry'Imana. alitii sauti Wowe ya urabisoma Mungu. ukibaza ko ari ibisanzwe, Wewe unasoma ariko unachukua ubyishyize kawaida, ko wewe lakini ukiweka juu yako peke yako ukumva ijwi, unasikia sauti, ntubone umuntu, usikie sauti usioni mtu, ukumva ijwi rikubwira ati va mu nzu kwazo, utasikia sauti inakwambia toka kwa va mu muryango w'iwawe, toka kwenye jamii lako, va mu gihugu toka cy'iwawe, kwenye nchi ya kwenu. ufise imirima, Una mashamba, una ng'ombe, ufise amatongo, una mashamba, ufise muyomba, una ufise mjomba, shangazi, una bibi, ufise baba mudogo, una baba ufise mdogo, bwana mudogo, una ndugu zako wengine, ukumva ijwi kisha unasikia sauti rikubwira ngo va mu gihugu, inasema toka kwenye nchi, va mu muryango. toka kwenye jamii. Ninde muri mwebwe vyemera? Nani atatii kati yenu? Tuvugane ukuri. Tusemezane kweli. Wumvise ijwi, Umesikia sauti? ninde vyemera? Nani atakubali? Ico gituma Abrahamu, Ndio maana Ibrahimu bamwise ngo sekuru w'abizeye. Ibrahimu aliitwa baba Yari wa afise imani. ukwizera kudasanzwe, Alikuwa na imani isiyo kubw'ijambo gusa. kawaida kwa ajili ya neno. Arahaguruka agenda atazi yaje, Akainuka na yeye ajua na kwenda wapi. arahaguruka agenda atazi yaje. Akainuka na Imana kwenda ikunda wapi. abantu nk'abo Mungu anapenda watu bitonda wa hivyo. amajambo yayo Wanashika kandi maneno yake bakayashyira mu ngiro na kuyatia kandi maana bakayagendera na wanayatembelea. Barishimwe cyane. Amen. Abantu nk'abo Watu kama hao Imana izobahumugisha. Mungu atawabariki. Kandi nkako Na kweli kuri Abrahamu kwenye Ibrahimu twese niho twakomotse. tumetokea humo sote. Imana yaramuheza Mungu alimbariki yisunze ukuntu akifuatilia yumva ijwi ryayo Kisa itii sauti yake. akahaguruka Akainuka. akagenda atazi yaje akaenda ari juu inyenzi. akitembea, Imana iramurarira mu bwonko. wakamtazama Imana akafurahia. ikeneye abantu bumvira ijwi Mungu ryayo. anapenda Imana watu ikeneye sauti yake. inezererwa n'abantu Mungu bitondera amajambo anapenda yayo. kuyashika maneno yake Si kufurahia. Abrahamu gusa. Si Ibrahimu tu. Usomye mu gitabo usomye kandi mu gitabo cy'Itanguriro Ukisoma kitabu cha Mwanzo ku gice cya 6 ku murongo wa 5 sura ya 6 mstari hari wa 5 ubundi kuna mtu yumviye mwingine Imana mu rugano rwiwe kizazi icyo chake imitima y'abantu wakati yari yaraganije ilikuwa ikora imeasi ibibi gusa wanatenda nta maovu cyiza cyari mu bantu Hapakuwa gushika ingia ya Imana katika ifata watu. ingingo Mpaka yo kugira ngo irandure isi ya yose kuangamiza ariko ardhi, no dunia, Imana lakini iragushima. Mungu akampendeza naye. Ndakwifuriza yuko Imana yagushima. Ninakutakia Mungu akupendeza naye. Ndakwifurije yuko Imana yogushima uko Ninakutakia yashimye upendeze Nowa Mungu mu rugano akapendeza rwiwe. Nuhu na jamii lake. Mbega niki gituma Imana igushima? Mungu Niki atakufurahia kwa wayikoreye? nini? Niki cerekana yuko bumvira Imana? Nini? Niki cerekana ko wubaha Imana? Mungu. Si uwo gusa, Nini? hariho uwundi Kuna mtu mwingine yitondeye ivy'Imana ameshika maneno ya Mungu, agafata amajambo y'Imana. anashika maneno ya Mungu. Usomye mu gitabo cy'Itanguriro Ukisoma Mwanzo 37 37 reka dusome soma hapo, nituvuge gusa tusisemi tu, dusoma soma dusoma mu bakozi b'Imana mmoja kwa watumishi wa Mungu ashinga asome afike hapa na asome 37 Mwanzo cha 37 kabiri. na mstari wa 2. Uhabonye ashike ngaso 37 ku murongo Mwanzo 37 mstari wa 2. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo inzozi za Yosefu. Ivy'uruvyaro rwa Yakobo ni ibi: 37 igice cya kabiri cyonyene. 37 murongo wa kabiri cyonyene. Haravuga ngo ivy'uruvyaro rwa Yakobo ni ibi: Yosefu amaze imyaka 17 yaragirana umukuku na bene se, kandi yarakiri umwana kuri bene Biruha na bene Zirupa bakase, kandi yama abarira se inkuru z'ibibi bakora. Isirayeli yafinisha Yosefu kuruta abana biwe bose, kuko yamuvyaye ashaje
amubaririza umwambaro muremure w'amaboko. Nico gice cya kabiri gusa cyonyine. N'uyu murongo wa kabiri wonyene nukuvuga uyu Yosefu afise imyaka 17 ana miaka 12 Imana yaramushimye Mungu aipendezwa naye. Kwa nini? abo bavukana Ndugu zake kuko yarasangiye abo bivukana kuri babukase alichangia wa ndugu zake kwa wake bagiye kuragira imikuku wakienda kwenye kulisha wewe minyama. yabona ivyo bakuru biwe bakora Yeye ameona maovu zake kwa ni mabaya. muri we hari umutima wo gukunda Imana, Kulikuwa ndani yake muri we hari umutima wo kubaha Imana. kulikuwa ndani yake. Urabona abungere bagiye kuragira, Unaona hari watu ukuntu kulisha minyama onesha kisha kuragiza wanaribisha baja kwiba mu shamba za wengine, wanaiba shamba za wengine. hanyuma Kisha ivyo Yosefu afite imyaka 17 Yusufu alipoona akacaza akabarega anakuja anatoa ripoti kwa baba yao, bituma bakuru biwe hadi wakubwa zake bamwanka wakamchukia yuko kwa sababu yana mafuti yao amekataa makosa yao. umutima w'Imana muri we Hiyo ndiye Mungu ndani yake. Imana ya Yakobo, Mungu wa Yakobo baba yake igendana nawe akatembea naye. Igice cha 39 37 igice cha 39 Mwanzo 37 ku murongo wa 2 wa 39 mstari wa 3 wahabonye dusomere. Aliyeona atasoma tena. Muri iki gitabo nyene 39 Kitabu cha Mwanzo 39 murongo wa 2 mstari wa 2 n'uwa 3 na pia wa 3. Abasinde w'icenda. Uhoraho abana na Yosefu bituma aroranirwa aba mu rugo rwa shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uhoraho ari kumwe nawe kandi ko Uhoraho yamuhaye kugira ikanza ciza kuca akoze cose. Murongo w'icenda. Nta wunduta muri uru rugo kandi ntaco yisigarije bakinyime atari wewe kuko uri umugore wiwe. None noshobora nte gukora icaha kingana gityo ngacumura ku Mana? Bani dufashe kandi bani tugire neza. Urumva ko Yosefu wazi kwa Yusufu yakuze muri we alikomana yake imbuto yo gukunda Imana, ana mbegu ya kumpenda Mungu harimo na kulikuwa ndani yake kwitondera kuyashika amajambo y'Imana. maneno ya Mungu. Umusore nkawe uyu munsi Kijana kama wewe leo tuvuganye ukuri, tukisemezana kweli, kora ibwami, kufanya kazi ikulu kora kwa ministre au kwa waziri, kandi ministre mkewe waziri akifuza yuko ukora ibyaha, anatamani ufanye zina, wocuga ati ndahiriwe, utasema ni uheri ngiye kuba umubosi na atakuwa tajiri. kubera iki? Kwa nini? Ijambo ry'Imana Neno la Mungu utaribungabunga no kurikurikiza no kurishira mu ngiro. kutia maanani. Ariko Yosefu wewe, Lakini Yusufu yerekanye ubwizigirwa amezirisha uaminifu imbere y'Imana, mbele ya Mungu imbere ya shebuja na mbele ya bwana wake naho wa kazi, atari kumwe na shebuja, hata kuwa na bwana wake wa kubera kazi, yuko kwa sababu yabungabunze ijambo ry'Imana. ameshika neno la Mungu ndani yake, Bituma muri uko kubungabunga ijambo ry'Imana muri we hata kushika gukora icaha, hakutenda dhambi. hanyuma Kisha muri uko kuribungabunga tena Mungu ndani yake, bituma muri kazoza kwa siku Imana za imugira premier ministre. Mungu alimfanya kwa waziri. Haleluya! Ababungabunga ijambo ry'Imana wanaoshika n'abahirwe, kuko Yosefu muri uko kuzigama ijambo ry'Imana muri we akanga gukora icaha, hakutenda dhambi. nuko Imana alimufise ku mugwanyi. Mungu alikuwa na mpango mzuri premier ministre mu gihugu atakuwa waziri kwenye nchi ya ico gituma nawe niwabungabunga ijambo ry'Imana, ukishikana na Mungu uzocira imanza utahukumu ibihugu vyose mataifa yote kita na ufalme. Yesu Kristo aje gucira Na imanza Yesu ababungabunza amajambo y'Imana washikishika maneno ya Mungu bazokwicarana na Yesu wateketi na Yesu gucira imanza abari mw'isi bose. Imana ishimwe cyane.
Urumva yuko kubungabunga amajambo y'Imana Ni wazi kuzotuma tuba abantu bahambaye. Nuko Yosefu yapandikwa tuvuga mu Kiswahili. Injili ilikuwa inahubiriwa hapa mjini Kwa kwa lugha ya pastor Kiswahili. dufise mu Kamenge mu Kinama bana bakongomani. Mapasta wa Kamenge na Kinama walikuwa ni Wakongomani. Kuna hangu mungera wa kabiri yari umukongomani. Ndahangwa mchungaji wa pili alikuwa ni Mkongomani. Kiswahili no kenshi ico cyakora. Kiswahili itumiwa sana Kwa kama lugha ubutumwa katika bwiza bwaje buva muri Kongo. maana habari njema imetokea huko Kongo na kuja huko. Shimwe cyane. Mungu asifiwe sana. Haleluya. Turashima Imana rero kuri liteka Imana iduteka imbere yanyu. Tunafurahi kwa neema na heshima Mungu wa mbele Ku yenu. munsi wa Mungu twarasabye inkasho igihe tubabwira ko turi ngaha mu Ruvumera. Tulipoaga kanisa huko tuliomba salamu kama tukapo Ruvumera. Shengero hamwe n'abakozi b'Imana. Kanisa na watumishi wa Mungu Turungikanye inkasho n'umuzakire mu walitumana salamu kwa Yesu kwa Yesu. Batari ngaha tumaze iminsi tuvugana amajambo y'Imana. Wale hawakuwa hapa tuzungumza maneno ya Mungu. Uko turi ngaha twese, Maana gisi tuko hapa sote, turabisha amaso hayo tunaangalia kwa macho byaremwe kubw'ijambo. yaliumbwa kwa neno. Uretse umwana w'umuntu Laiti mwanadamu tu gusa yabumbwe ndiye mwivu, ameumbika kwa udongo, ariko ibindi vyose, ibiti, inyenyeri, izuba, ivyo turabisha amaso vyose lakini mengine byaremwe kubw'ijambo. miti, jua, nyota yameumbwa kwa neno. Rero tumaze tuvugana ko iri jambo Tunasema juu ya neno byatumye tubona ibi vyose tubona. limefanya tunayaona yote. Jambo tukwiye kuribungabunga, Lazima tuiheshimu neno kugira ngo turifate nka nkama na tuishike maana turyumvise, tunapolisikia turibungabunge, turizigame, tulishike vizuri na kulihifadhi. kuko bavuze jambo Maana wakisema neno baba bavuze Yesu, hapo wanamtaja bavuze Yesu. jambo Wakisema baba neno bavuze Imana, yani wanamtaja Mungu, kandi turiho kubw'Imana, na tupo kwa ajili ya Mungu. kuko Imana imaze kubumba umuntu mu mukungugu, Baada ya Mungu kumfinyanga mwanadamu, kumtengeneza kamushira ngaho yari kiziga, akamweka hapo, akilala hapo, cyari kiziga. ni kama hali ya mauti. Hanyuma jambo Kisha neno amuhumekera mu mazuru, akamletea pumzi kwenye mapua, umuntu aba ufise ubugingo. mtu akafanyika kuwa mwenye uzima. Abishimwe cyane. Amen. Uriho kubw'impemu z'Imana ziri muri wewe, Upo kwa ajili ya pumzi ya Mungu ndani uriho yako. kubw'impemu za jambo ziri muri wewe. Upo kwa ajili ya pumzi ya neno Jambo ndani yako. gukuye muzo mpemu, Neno akitoa pumzi utubirinduka kiziga, unafanyika kuwa maiti. ntacyo biri vyose uba uruyoya, Ukiwa mtoto mchanga, ube uri umuyabaga, ukiwa umusore mvulana, mwiza, kijana mzuri, mama mwiza, mama umukobwa mwiza, mzuri, binti mzuri, jambo gukuye mpemu neno zayo, akitoa pumzi yake utubirinduka kiziga. unafanyika kuwa maiti. Ico gituma rero jambo ry'Imana, Ndiyo maana neno la Mungu, nyene ijambo, mwenye neno dukwiye kumuba, lazima aheshimiwe tukamukunda, na kumpenda. turiho kubwiwe. Tupo kwa ajili Mana yake. ishimwe cyane. Amen. Nta muntu ari ngaha ariho kubwiwe, Kuna kuwa hapa kwa twese turi ngaha kubw'ijambo. tuko hapa kwa ajili ya neno. Twarabwaye amajambo menshi. Tulisema maneno mengi. Yesu ubwiwe aravuga ngo Yesu mwenyewe anasema nimwaguma muri jewe, mkikaa ndani yangu ari jewe jambo, na ndimi neno, mukaguma mw'ijambo na ryanje, kukaa ndani ya neno musabe langu, ico mugomba cose, omba lolote muzobera mtakalo, kure. itatokea vivyo hivyo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Twese twaje gusaba, Sote tumekuja kuomba, twese twaje gusenga. tumekuja kuabudu. Nta muntu yapfuye kuza ngaha hovyo. Au kuja tu hivyo hivyo. Waza ufise icyo ukeneye gusaba Imana, Umekuja na kusudi la maombi kwa ariko Mungu, kandi hamwe n'ivyo wifuza gusaba Imana, na hayo matakwa yako kwa Mungu, Imana nayo hari ikigusaba. Mungu naye anachokuomba wewe. Waje kuyisaba, Umekuja kumuomba, nayo hari ikigusaba. naye anachokitaka kwako. Kandi Tena muvyo waje kuyisaba, yakuja kumuomba, urashobora kuronka inyishu unaweza kupata jibu muri aya majambo nyene. kwa maneno haya. Yesu avuga ngo Yesu muguma anasema, muri jewe, kaeni ndani yangu, amajambo yanje agume muri mwebwe, maneno yangu yakae ndani musabe yenu. ico mugomba cose, Ombeni lote mtakalo, kizobabera kuno. itatokea Tuvuge hivyo. muri Yesu, Tukibaki ndani ya Yesu tuba tuzitiwe.
tumehifadhiwa, tubatuzitiriwe, tumelindwa, abana b'Imana barasitiriwe, wana wa Mungu wanalindwa. kubw'ibyo rero Kwa ajili ya hiyo, tuguma muri Yesu, ukibaki ndani ya Yesu uzobuzitiriwe, utakuwa umehifadhiwa. ishimwe cyane. Reka dusubire muri ya majambo, soma yale maneno tuliyosoma. Byanditswe Yohana igice cya mbere kuri umurongo wa 3. Ufunuo Yohana sura ya kwanza mstari wa 3. Ni rupapuro ni igitabo cha nyuma gihereza Biblia, ni kitabu cha mwisho kinamaliza Biblia. Turavuga ngo hahirwa usoma, hahirwa n'abumva amajambo y'ukuvugishwa n'Imana bakayitondera, bakitondera ibyanditswe muri yo uko igihe kiri hafi. Amebarikiwa yeye asomaye maneno ya unabii huu, na pia wamebarikiwa wale wanaosikia na kuyatia moyoni yale yaliyoandikwa humo, kwa sababu wakati umekaribia. Bali tufashe cyane. Mungu asaidie sana. Hahirwa uwitondera. Amebarikiwa anayeshika maneno ya Mungu. Mulindi jambo hahirwa uwumvira amajambo y'Imana. Paungine usemi heri anayesikia maneno. Hahirwa uwubika amajambo y'Imana. Au heri anayoweka maneno. Hahirwa uwubungabunga amajambo y'Imana. Au heri anayehifadhi yose, anavyosikia yote akayashira mu ngiro, anaweka kwenye maanani. Uko igihe kiri hafi. Maana wakati unakaribia. Ikintu cishisi, kitu kinaiua dunia, kubera sogokuruza wacu Adamu na Eva, ilikuwa babu yetu Adamu na Hawa kwitondera, hawakuweza kuyashika Imana yari yababwiye, maneno Mungu aliwaambia, bashoboye kuyumvira amajambo Imana yari yababwiye, hawakuyatii maneno Mungu aliwaambia, hawakuweza kuhifadhi aliyowaambia Mungu. Nico gituma, ndiyo sababu n'uyu munsi hata leo umugore n'umugabo, mwana mama na mwanaume batabayeho ukumvira pasipokuwa kutii urumwe katika umoja, kubungabunga ivyo umavuga, au kuyashika yale unayosema, no kwitondera ivyo umavuze, au kuyaheshimu maneno ya mwingine, au kutandukana, kunatokea matengano. Batabayeho kumvira no kwitondera, kama hakuna kusikia na kutii hagati y'umukoresha n'umukozi, kati ya bwana wa kazi na mfanyakazi, habaho gutandukana, kuna matengano. iyo hatabaho kumvira no kwitondera no kubungabunga, kama hakuna kusikia, kushika na kuendeleza kati yako na mwalimu, hakigenda hagati yawe mw'ishuri, hapata kutokea kitu kwenye masomo huko. Nukuvuga hagati y'umugore n'umugabo, yani kati ya mwanamke na mwanaume, uko umwe yumvira uwundi akabugangurukira akabungabunga ivyo amubariye, lazima mmoja awe mwepesi kwa mwingine na kuheshima yake. Icabaye niki? Palitokea nini hapo? Hagati y'Imana na Adamu na Eva, kati ya Mungu na Adamu na Hawa, Imana yababariye ati, Mungu alimwambia hivi, icamwa hili tunda ntimuze mukirye, usiguse, mwakiryako na ukila utakufa. Ayo majambo, hayo maneno ntibayabungabunga, hawakuyashika maneno, bayumvire, wayatii, bituma ikasababisha bamaze kuryako, baada ya kula birukanwa muri Edeni, walifukuzwa kwenye bustani. Nico gituma rero ijambo kumvira, ndiyo maana neno kutii no kubungabunga, na kuyashikilia, no kwitondera, na kuyatekeleza, ijambo nyamukuru, ni neno la msingi bidufasha muri urugendo rwo kuja mw'ijuru, kwa safari ya kwenda mbinguni. Twigishwa imisi yose, tunafunzwa daima, igikenewe nuko twumvira amajambo y'Imana, muhimu ni kuyatii, tukayitondera na kuyashika, kuko kwa sababu uri kuraraba ukitazama kuisi huzuye abasenga duniani kuna muri watu iki wengi, gihugu hari amadini arenga sinzi amajana canke igihumbi, kwenye nchi kuna madhehebu, wakati yose hari abasenga, kwenye miji kuna kwa amashengero yarabaye nk'amakioske, madhehebu ni kama, ariko kandi hamwe n'ivyo, ini kwa ajili ya hayo ntibibuza yuko utubare tubandana, hayazuii kwenye baa kuongezeka, ntibibuza yuko abamaraya bashishikara, haizuii makahaba kuongezeka, abasuma bashishikara kuiba, haizuii wezi kuiba, yuko abana bashishikara kuganira abavyeyi, haizuii watoto zishishikara gusambuka, haizuii nyumba kuvunjika, kwa sababu n'amashengero hayo madhehebu yamejaa amajambo y'Imana, ariko ntibayitondere, lakini hawayatii ngo bayumvire na kuyatii ngo bayagende, na kuyashika, yatembelea. Imana idufashe kandi Mungu atusaidie sana. iyi si
dunia hii abantu watu basenga Imana wanamwabudu Mungu gusa kwenye maneno moyoni mwao. Mungu hayubaha, hakuna kuheshimwa ariko uwumvira lakini akitondera amajambo y'Imana kuyashika maneno ni muheri ukigiye kiri hafi, maana wakati unakaribia. Imana idufashe kandi Imana. Amen. Muri Bibiliya, kwenye Biblia hariho abantu benshi, kuna watu wengi bagiye bumvira wameendana tii bakitondera amajambo na y'Imana, kuyashika maneno ya Imana Mungu, irabaheza. wakawabariki. Abo nibo dukwiye kwiga. Hao ni mfano mzuri kwetu. Dusomye mu gitabo cy'Itanguriro 12, Tukisoma Mwanzo 12 turabona ingene Abrahamu tunamwona Ibrahimu yumviye ijwi ry'Imana. alitii sauti Wowe ya urabisoma Mungu. ukibaza ko ari bisanzwe, Wewe unasoma ariko unachukua ubyishize kawaida, ko wewe lakini ukiweka juu yako peke yako ukumva ijwi, unasikia sauti, ntubone umuntu, usikie sauti usioni mtu, ukumva ijwi rikubwira ati va mu nzu kwazo, utasikia sauti inakwambia toka kwa va mu muryango w'iwawe, toka kwenye jamii lako, va mu gihugu toka cy'iwawe, kwenye nchi ya kwenu. ufise imirima, Una mashamba, una ng'ombe, ufise amatongo, una mashamba, ufise muyomba, una ufise mjomba, shangazi, una bibi, ufise baba mudogo, una baba ufise mdogo, bwana mudogo, una ndugu zako wengine, ukumva ijwi kisha unasikia sauti rikubaye ngo va mu gihugu, inasema toka kwenye nchi, va mu muryango. toka kwenye jamii. Ninde muri mwebwe rovyene Nani atatii kati yenu? tuvuganye ukuri, Usimsanye kweli. wumvise ijwi, Umesikia sauti, ninde rovyene? nani atakubali? Nico gituma Abrahamu, Ndiyo maana Ibrahimu bamwise ngo sekuru w'abizeye. Ibrahimu aliitwa baba Yari wa afise majibu. ukwizera kudasanzwe, Alikuwa na imani isiyo kubw'ijambo gusa, kwa ajili ya neno. arahaguruka agenda atazi yaje, Akainuka na Barishimye yeye cyane. ajua na kwenda wapi. arahaguruka agenda atazi yaje. Akainuka na Imana kwenda ikunda wapi. abantu nk'abo Mungu anapenda watu bitonda wa hivyo. amajambo yayo Wanashika kandi maneno yake bakayashyira mu ngiro na kuyatia kandi manani bakayagendera. na wanayatembelea. Barishimye cyane. Amen. Abantu nk'abo Watu kama hao Imana izobaha Mungu atawabariki. kandi nkako Na kweli kuri Abrahamu kwenye Ibrahimu twese niho twakomotse. tumetokea humo sote. Imana yaramuheza Mungu alimbariki yisunze ukuntu akifuatilia yumva ijwi ryayo, kisha itii sauti yake. akahaguruka Akainuka. akagenda atazi yaje, Akaenda ari juu inyerezi. akitembea, Imana iramurarira mu rugomero. wakamtazama Imana akafurahia. ikeneye abantu bumvira ijwi Mungu ryayo. anapenda Imana watu ikeneye sauti yake. inezererwa n'abantu Mungu bitondera amajambo anapenda yayo. kuyashika maneno yake Si kufurahia. Abrahamu gusa. Si Ibrahimu tu. Usomye mu gitabo usomye kandi mu gitabo cy'Itanguriro, Ukisoma kitabu cha Mwanzo ku gice cya 6 ku murongo wa 5, sura ya 6 mstari hari wa 5, uwundi kuna mtu yumva mwingine Imana mu rugero rwiwe. kizazi Icyo gihe chake imitima y'abantu wakati yari yaragarije ilikuwa ikora imeasi, ibibi gusa, wanatenda nta maovu, cyiza cyari mu bantu, hapakuwa gushika njia Imana katika ifata watu, ingingo mpaka yo kugira ngo irandure isi yose. kuangamiza Ariko ardhi, no, dunia, Imana lakini iragushima. Mungu akapendeza naye. Ndakwifuriza yuko Imana yagushima. Ninakutakia Mungu upendeza naye. Ndakwifurije yuko Imana yo gushima uko Ninakutakia yashimye upendeze Nowa Mungu n'urungano anapendeza rwiwe. Nuhu na jamii lake. Mbega niki gituma Imana igushima? Mungu Niki atakufurahia kwa wayikoreye? nini? Niki cerekana yuko bumvira Imana? Nini? Niki cerekana ko wubaha Imana? Si uwo gusa, Nini? hariho uwundi Kuna mtu mwingine yitondeye ivy'Imana, ameshika moyo ya Mungu, agafata amajambo y'Imana. anashika moyo ya Mungu. Usomye mu gitabo cy'Itanguriro Ukisoma Mwanzo 37, 37, reka dusome, soma hapo, ntituvuge gusa, tusisemi tu, turasoma. soma. Dusaba umwe mu bakozi b'Imana Mmoja kwa watumishi wa Mungu ashinga asome afike hapa na asome 37 Mwanzo cha 37 kabiri. na mstari wa 2. Uhabonye ashike ngaso 37 ku murongo Mwanzo wa 37 mstari wa 2. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo inzozi za Yosefu. Iby'urubyaro rwa Yakobo ni ibi: 37 igice cya kabiri cyonyine. 37 murongo wa kabiri cyonyine. Haravuga ngo iby'urubyaro rwa Yakobo ni ibi: Yosefu amaze imyaka 17 yaragirana umukuku na bene se,
kandi yarakiri umwana kuri bene Biruha na bene Zirupa bakase, kandi yama abarirase inkuru z'ibibi bakora. Isirayeli yakinisha Yosefu kuruta abana biwe bose, kuko yamuvyaye ashaje, amubaririza umwambaro muremure w'amaboko. Nico gice cya kabiri gusa cyonyene. N'uyu murongo wa kabiri wonyene nukuvuga uyu Yosefu afise imyaka 12 ana miaka 12. Imana yaramushimye. Mungu aipendeza naye. Kwa nini? Abo bavukana ndugu zake kuko yarasangiye abo bivukana kuri babukase alichangia wa ndugu zake kwa wake bagiye kuragira imikuku wakienda kwenye kulisha wewe minyama. Yabona ivyo bakuru biwe bakora, yameona maovu zake kwa mabaya. Muriwe hari umutima wo gukunda Imana, kulikuwa ndani yake. Muriwe hari umutima wo kubaha Imana, kulikuwa ndani yake. Urabona abungere bagiye kuragira, unaona hari ukuntu kulisha minyama onesha kisha kuragiza wanaribisha shamba za wengine, wanaiba shamba za wengine. Hanyuma kisha Yosefu afite imyaka 17 Yusufu alipona akacaza akabarega, anakuja anatoa ripoti kwa baba yao, bituma bakuru biwe hadi wakubwa zake bamwanka wakamchukia yuko kwa sababu yana mafuti ya amekataa makosa yao. Umutima w'Imana muriwe, hiyo ndiye Mungu ndani yake. Imana ya Yakobo, Mungu wa Yakobo sewiwe baba yake igendana nawe, akatembea naye. Gice cha 39 37 gice cha 39 Mwanzo 37 ku murongo wa 2 wa 39 mstari wa 3 wahabonye dusomere. Aliyeona atasoma tena. Muri iki gitabo nyene 39 kitabu cha Mwanzo 39 murongo wa 2 mstari wa 2 n'uwa 3 na pia wa 3. Abasinde w'icenda. Uhoraho abana na Yosefu bituma aroranirwa aba mu rugo rwa shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uhoraho ari kumwe nawe, kandi ko Uhoraho yamuhaye kugira ikanza ciza kuca akoze cose. Murongo w'icenda. Nta wunduta muri uru rugo, kandi ntaco yisigarije bakinyime atari wewe, kuko uri umugore wiwe. None noshobora nte gukora icaha kingana gityo ngacumura ku Mana? Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Urumva ko Yosefu kwa Yusufu yakuze muri we, alikomana yake imbuto yo gukunda Imana, ana mbegu ya kumpenda Mungu, harimo na kulikuwa ndani yake kwitondera kuyashika amajambo y'Imana, maneno ya Mungu. Umusore nkawe uyu munsi, kijana kama wewe leo, tuvuganye ukuri, tukisemezana kweli, kora ibwami, kufanya kazi ikulu, kora kwa ministre au kwa waziri, kandi ministre mkewe waziri akifuza yuko ukora ibyaha, anatamani ufanye zina, wocuga ati ndahiriwe, utasema ni uheri, ngiye kuba umubosi na atakuwa tajiri. Kubera iki? Kwa nini? Ijambo ry'Imana neno la Mungu utaribungabunga no kurikiza no kurishira mu ngiro, kutia maanani. Ariko Yosefu wewe, lakini Yusufu yerekanye ubwizigirwa, amezirisha uaminifu imbere y'Imana, mbele ya Mungu, imbere ya shebuja, na mbele ya bwana wake wa kazi, atari kumwe na shebuja, hata kuwa na bwana wake wa kazi, kubera yuko kwa sababu yabungabunze ijambo ry'Imana, ameshika neno la Mungu ndani yake. Bituma muri uko kubungabunga ijambo ry'Imana muri we, hata kushika gukora icaha, hakutenda dhambi, hanyuma kisha muri uko kuribungabunga tena Mungu ndani yake, bituma muri kazoza kwa siku Imana imugira premier ministre. Mungu alimfanya kwa waziri. Haleluya! Ababungabunga ijambo ry'Imana wanaoshika n'abahirwe, kuko Yosefu muri uko kuzigama ijambo ry'Imana muri we akanga gukora icaha, agatenda dhambi, nuko Imana alimufise ku mugwanyi. Mungu alikuwa na mpango mzuri, premier ministre mu gihugu, atakuwa waziri kwenye nchi ya ico gituma nawe niwabungabunga ijambo ry'Imana, ukishikana na Mungu uzocira imanza, utahukumu ibihugu vyose n'ibicakura na Yesu Kristo aje gucira imanza, na Yesu ababungabunza amajambo y'Imana, bashikisha maneno ya Mungu, bazokwicarana na Yesu, bateketi na Yesu, ucira imanza abari
bose. Imana ishimwe cyane. Urumva yuko kubungabunga amajambo y'Imana kuzotuma tuba abantu bahambaye. Nuko Yosefu ubuhizi bw'uwo mwigeme. Njoo tuangalie mfano kidogo wa ushujaa wa binti. Umwigeme umwe ngomba kubabwira. Nitatoa mfano wa binti moja. Uyu yakundanye n'uriya. Hawa ni mfano walipendana. Pasteri araberekana. Pastor akawaonesha. Aramukwa. Kisha akamposa. Amaze kumukwa. Baada ya kumposa, amuha amakado menshi. Akampa umuryango barabimenya. Jamii ikajua. Abagenzi barabimenya. Marafiki akajua. Umunsi urizi. Siku moja. Uyu mwigeme. Binti moja. Ewe binti yibereye mu nzu. Alipokuwa nyumbani. Agiye kubona abona umuco mwinshi cyane. Akaona nuru kubwa. Ati kuva uyu munsi. Akasema tangu leo. Ugiye gutwara inda. Utachukua mimba. Ari wewe. Kama ni wewe. Utakubali na mtu. Tuhamishe mbele. Mwabigeme muri kya. Mabinti mko hapa. Wovyemere. Amakado barabahaye. Wametoa zawadi. Pastor yarabereka. Pastor aliwazisha kanisani. Abagenzi barabizi. Marafiki wanajua. Umufianse wawe mwibaniye neza. Mchumba wako unaisha vizuri. Hanyuma umuntu araje. Kisha panatokea mtu ghafla. Eti ni malaika. Ngo kuva uyu munsi. Tangu leo. Ugiye gutwara. Utachukua mimba. Muvye tuvuganye ukuri. Tusemezane kweli. Nk'abana b'abantu. Kama watu wa mwanadamu. Nabike. Mabinti. Tuvuganye ukuri. Tusemezane kweli. Takubali. Abiki gihe mugabo. Wa leo lakini. Ndio vyeme. Natakubali. Nakororuka. Nyosha mkono. Kiragoye. Ni jambo ngumu. Ubwa mbere bwoko. Mara ya kwanza ubiserura utayasema na abavyeyi babwira gute watayasema utasema je wacha Mungu wazazi ndio bayikuye he utaliwa wapi nuko ko bisize ubwenge sura pita fahari ko kube reka tuhasome kidogo Luka cha mbere sura ya kwanza tusome twumve ingene uwo mwigeme yishuye marayika tuone gisi binti alimjibu marayika Luka ice cha mbere Luka sura ya kwanza umurongo wa 38 kandi yo nyishu na jibu hiyo niyo nkwifuriza ninakutakia na wewe yuko nawe kuwa na wewe igihe cyose wakati Imana igukeneye Mungu akikukumbuka hitaji utajibu hivyo subiri dufashe Luka 38 Luka 1:38 Luka igice ca mbere Luka sura ya kwanza 38 Mariya aramubwira ati henda umugurano w'umwami Imana bimbere uko ijambo ryawe rivuzwe maze umumarayika ava hari aragenda Bani shimwe cyane amen muruve nyishu ya mwari unasemaje henda umugurano akasema mimi ni mtumishi wa Bwana bimbere nkuko ijambo ryawe rivuzwe na iwe kwangu ulivyosema nacho bitwaye haizuru naho bazontaramura hata watani nacho bitwaye haizuru naho muri quartier bazorwenga hata kwenye nacho bitwaye haizuru naho umufianse wa Joseph hata mchumba Yusufu na nibungere hata na uzito nacho bitwaye haizuru kitu naho turirimbana hata bazorani nacho bitwaye haizuru kitu naho papa na mama hata baba na mama wataona na uzito mbere nkuko itokee kama gisi neno nasema Imana irakunda abantu Mungu anapenda watu kama hao Imana irakunda abantu bayumva Mungu anapenda wenye kumtii Imana irakunda abantu bayumva Mungu anapenda wenye kumheshimu hanyuma y'ivyo baada ya hayo ariyumira akanyamaza ashishikara ibikorwa by'uko akaendelea kazi kama ntabwo yigeze hakuwahi aja kubwira Yosefu byamubaye mwambie Yusufu aliyomtokea gusa kisha uyu musore huyu kijana amaze kubona baada ya kuona ibintu biriko birahinduka mabadiliko achana kwepa kumayeni akaanza kuepea kwa ujanja bose babaye abizigirwa kwa uaminifu kuko ntiyagiye ngo mwararatse hakuenda kumtangaza wabwire abasore bagenzi be hata leo abima vijana marafiki zake wa mufianse wa yule mchumba wangu nabonye ibintu biriko birahinduka birabadilika na mukwefye kabisa kuepea na mwacha yariye menyamaza mugabo amukwepera he lakini akamwepea wapi moyoni arinumira reka abasore bameze nk'uko
Je, kuna vijana na hali hiyo? Kera abasore bakunda kurya inkoko z'abandi. Zamani vijana walikuza watu. Nishimye abakozi Imana barabibujije. Mungu asifiwe, atushauri kataza. Kera kera katwa muri abakongomani. Zamani kulikuwa uongozi wa Kongomani. Alifise umusore alikuwa na ameenda Kongo na Mutambara. Alikuwa ndio Mutambara. Yaraza akagashira haka akakuja na weka ile akabata mshindikiza berekeza. Tuje. Twende wapi? Ati banjo tu. Wewe berekeza. Tukage. Tunaenda. Akavuga bishiwe. Twashika ifika ugasanga inkoko kuku yote. Nisaidie. Nifasha. Tukaiki. Anakula. Nyuma y'ukwezi. Baada ya mwezi. Isindikize. Berekeza. Nafasi nyingine tena na kuku. Yosefu ni yarabe. Yusufu hakuwa na hali kama hiyo. Yusufu yari umusore w'umwizigiro. Alikuwa kijana mwaminifu. Amubengera mwibanga. Akamwacha kwa siri. Imana irababona bose kwa Mungu akaona wote waaminifu. Iragenda. Akaenda. Yosefu. Ambia Yusufu. Ubenga umugore wako. Usiogope kumchukua mchumba wako. Shikara. Endelea. Programu zawe. Mpangilio wako. Hanyuma Imana inagahereza gipo. Mungu ashukuriwe. Nibaza ko Maria atagizireko. Nafikiri Mariamu hakuwa na ile hali ya uzito. Kandi Imana inagahereza gipo. Na Mungu ashukuriwe. Ikoresha nuze Kaisari Augusto. Mungu alimtumia Kaisari Augusto. Umuntu wese kila mtu naje mu ntara avukamo aende kwenye nchi ya kwao wafanyiwe sensa. Imana ari mukingishiriza amabuye ari gutema. Mungu alimwepesha majiwe ya Yahudi. Mu Bayuda utwaye utaragira mariage bakabona uribungeze bacha bakwicisha. Kwa Yahudi ukiwa na mimba kabla ya ndoa Imana ikoresha Kaisari Augusto. Mungu alimtaka Kaisari Augusto katoa amri kila mtu aende kwenye wilaya kwao kwenye sensa. Kisha Yusufu wakaenda Yudea kule kujiandikisha. Imana yacu ni Imana y'igitabo. Mungu wetu ni wa ajabu. Imana kuko maana Mungu yumvira ijambo ry'Imana. Yeye Yusufu icyo marayika mubariye akashira mu ngiro akatia maana iramuheza. Mungu alimbariki. Uyu munsi rene data babagatuka hata leo ndugu wakatolika usenga ngo abasema wanamwabudu Mariamu kwa kijana wake Yesu Kristo. Bali bafashe Mungu wasafisi uburenganzira tuna mamlaka data ya kumuomba Baba tutalize kuchakua bila kupitia kwa Mungu. Haleluya. Uyu Maria kisha Mariamu yabaye umuntu alikuwa yumvira Imana mwenye kutii gusumvya uyu mutama Zakaria kuliko huyu mwanaume Zakaria. Reka badusomere Zakaria nawe marayika mugendereye. Soma tena historia ya Zakaria. Mugenderera musanze marayika akitwa akitoa kazi ya ukuhani usangayo akamkuta huko Zakaria. Mbele Zakaria Imana yumvise gutakamba kwa Mungu amesikia malalamiko yako. Rero ugiye kuronga. Sasa tapata mtoto. Zakaria ali miaka afise. Akaangalia umri wake Zakaria. Zakaria ali miaka Elizabeth afise. Kaona umri wa Elizabeth. Akasema sikubali ameze gutyo batende bikini. Imana yacu ni multi-system. Mungu wetu ana njia nyingi na namna nyingi. Warashaje ukagongoroka. Umezeka umezofika sana. Kwa Mungu hakuna siwezekana. Dusome muri cya gitabo nyene. Soma kitabu. Imana twizeye. Mungu turemwabudu. Huyu Zakaria. Hicho kitabu nyene cha ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka. Luka mtakatifu. Igice cha mbere. Sura ya kwanza. Umurongo wa 11. Mstari wa 11. Natufasha nasishikara. Ataendelea kusoma. Turabukwizera kuyu mutaba w'umuherezi. Usome Luka igice ca mbere n'umurongo 13. Maze umumarayika w'umwami Imana aramwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro boserezako imibavu. Zakaria amubonye ahagarika umutima aterwa n'ubwoba. Umumarayika aramubwira ati ntacutinya Zakaria, kuko ibyo wasavye byumviswe. Umugore wawe Elizabeti azokuvyarira umuhungu uzumwite Yohana. 18 kuri 20.
igice cya mbere Luka 18 umurongo wa 18 dushikane ku murongo wa 20. Zakariya abaza umumarayika ati byo nzovyerekwa n'iki ko ndumutama n'umugore wanje akaba ageze mu zabukuru? Umumarayika aramwishura ati ndi Gaburiyeli, namamagaze mu nyonga z'Imana kandi natumwe kubonana nawe no kukubwira ubwo butumwa bwiza. Umve, uragobwa ururimi kandi ntuzoshobora kuvuga kugeza ku munsi ivyo bizobonekerako, kuko utemeye ijambo ryanje rizoshika mu gihe caryo. Imana idufashe. Imana idufashe kandi Imana tugire neza. Ijambo ry'Imana, neno la Mungu liko liravugwa, likihubiriwa ni kubwawe kwa ajili yako. Kandi aba bakozi b'Imana igihe cyose bahagaze imbere yawe, hawa watumishi bahagaze imbere yako, igihe bahagaze imbere yawe, waimbaje kwa mbele zako, ukumva ijambo n'iryawe, unasikia neno la kwako, uryizere, unakosa kuamini, uryemere, unashindwa kulikubalia, huko unamuhuzunisha Mungu. Huyu Zekaria kwa kutokutii, uyu malaika yaramubwiye atumva Zakaria, alisema sikia, mimi ni malaika Gabrieli, nasimama mbele za Mungu ili nikufikishie habari walimwengu. Sasa maana umekataa kutii, utakuwa na ubugu. Ico gihe abari hanze, abari baje gusenga, walikuja kuabudu, baragize ubwoba, walipatwa na hofu. Wengi ahera Kifika mchana unakawia, babazi yuko wapfuye, wanajua ififia huko. Baraje gusoma iki gice, babazi yuko Zakaria vyaheze, walijua amefariki huko. Kisha akaona anarudi, anashindwa kusema. Dukwiye kumvira ivy'Imana itubwira. Inatustahili bitabaye ko tuzobiragi, bitabaye ko tuzobana atacu amazirere y'Imana. Imana yaturemye ngo tuyumve, Imana yaturemye ngo tuyubahe, Imana yaturemye ngo tugendere majambo yayo, tuuma tutii maneno yake. Yohana rero kwavuga ngo, Yohana akawaje nasema, hahirwa usoma, heri anayesoma, hahirwa abumva, heri kusikia akitondera amajambo na kuyashika maneno ya Mungu, kuko barayitondera bazoba bahirwe. Kandi ishimwe cyane, Mariya yarayitondera mu muhirwe, Mariyamu aliyashika kama muheri, n'abandi ntavuze barayitondera waliyashika kama muheri. Yosefu alikuwa waziri wa kwanza, tukitii maneno ya Mungu tutahukumu mataifa imanza. Yesu atoba yaje ku ntebe y'inganji yiwe, wakati Yesu atoka kwenye kiti chake, itwayitondera tukishika Yesu yagiye gutegurira amazu, Yesu atatuletea amazu yagiye gutegura, makao imfuvyi basi wacho kwa yatima, wachero mtakatifu aongiye napoelekea roho mtawali twayiwa rero. Ndio sababu abitondera amajambo yiwe wanaoshika maneno yake bazomusanganira watamlaki mbinguni, amajambo yiwe ndio bana biwe, ndio wana wake, abitondera amajambo yiwe maneno yake baraziti ni waheri, wanalindwa. Abitondera amajambo yiwe baraziti, wanaoshika maneno yake wanalindwa. Ndio maana Yesu amesema, nimwaguma muri jewe, kikaa ndani yangu, amajambo yanje na maneno yakae ndani yenu, musabe cyose cyo gukora, ombeni lote mtakalo. Mugumye muri Yesu aziti, kikaa ndani Yesu mnahifadhiwa. Muri Yesu abarozi ntacho, ndani Yesu mtakuwa na shida na wachawi. Muri Yesu abadayimoni ndani Yesu pepo hatakuzuru. Mugumye muri reka uitondera amajambo yiwe. Je, unashika maneno ya Mungu? Tunasaba duhabwe, tunaomba tupewe, kwa sababu iyo dusaba, tunapoomba igomba yuko natwe duharira batugiriye nabi, anapenda tuwasamehe wadeni wetu. Iyo dusaba, tunapoomba kugira ngo duico tuyisabe, ili atujibu maombi, ijambo ryayo niko idusaba, tuomba hivyo na sisi kuharira baducumeko, kuwasamehe wase kuharira badukoshereza. Wangapi umeshindwa kuwasamehe? Bangahe ubona ukumvura basi? Wangapi unaona unasikia wachuki? Nini utaomba Mungu akusaidie? Unasema ntuhabwe, unaomba upewe. Chimani kusaba, maana kile Mungu anakuomba nicho gituma rero au ukitende twese twaje gusaba. Maana tumekuja kuomba sote,
kugira ngo Imana iduhe icyo twaje kwisa ili Mungu atujibu maombi yetu, uko natwe dukora ni ikidusaba. kuwa nasi tena mapenzi yake. Ikidusaba ni iki? Anatuomba nini? Genda ukuri amazi wawe, Ondoa ule adui yako kandi umusenge. na muombe. Ikidusaba ni iki? Anatuomba nini? Reka kugira urwango kuri mwene se. Acha kuwa na kelele ndani yako. Anatuomba nini? Reka kugira ishari mwene se. Acha kuwa na wivu ndani yako. Anatuomba nini? Reka kugira amacakuri muri wewe. Acha kuwa na ukabila ndani yako. Anatuomba Reka nini? kugira inzigo muri wewe. Acha kuwa na chuki ndani yako. Anatuomba nini? Reka kugira ishari. Acha kuwa na wivu Uligira mwene so. kwa ajili yako. Icyo usaba cyose Ndiyo maombi yako Data Baba azokiguha. atakupa. Tunamika maso. Unamisha uso. Turaguhaye ikaze. Nakaribishwa. Turaguhaye ikaze. Nakaribishwa. Uyu ni umwanya wawe Ni wakati wo wako kugira ngo utunganye wa kuweza ubugingo bwawe. kutekeleza maisha Wewe yako. uko Imana igomba. Uishi katika Uko Imana Mungu. yacu ni Imana yera. Mungu Igomba yuko natwe tubabera. Anapenda Kandi tuwe muri watakatifu. kubabera. Kama mtakatifu Kugira huyo. ngo duharire umuntu wese Na umsamehe yadukoreye ikibi. Kandi dukunda umuntu wese atadukunda. Kandi tugirire neza umuntu wese atugirira neza. Tuendelee vizuri. Turaguhaye ikaze. Umekaribishwa. Ijambo ryawe ari rizima kandi rifite ubushobozi nuruta ubw'inkota zose zo mu isi, rirasuzuma iby'umutima w'ijwi rukagabira. Nicyo gituma mwami aba bantu bose Mana bari hano bashyira ubusa imbere y'ubwiza bwawe, kuko ubugingo bwabo ari ibyabasize. Mana turagushimira ijambo ryawe ingene rivuga ku muntu wese yemeye intege ziwe imbere y'Imana, kumuhaguteranisirizwa umwami akavaho yidegembya atazwi ibimagiriza ikibi. Mu maraso ya Yesu niho abantu bose Mana babishikira bera bakaba ivyaremwe bisha. Turagushima gushengero ryawe Mwami w'umugeni wawe ariko aritegura, ariko aruhagirwa kugira ngo uzomujane atangasembwa canke amarabanga afise. Nico gituma Mwama hose bashiye gupimana imbere y'Imana mw'izina rya Yesu. Wewe urazi neza umuntu n'ibigabi bitanyo bagendeyemo, ariko kuko bemeye Mana bagasha kuva imbere yawe basabye ngo bababarire Mwami. Wese vyabaremera vyose Mana bitere kujana cyo kwibagira, agende bidegembya mw'izina rya Yesu Kristo, agende bagushinga intahe ubakubikazuka wahawe ubasha bwose n'ijuru mw'isi. Urakoze Mana, bagushimye ko Imana ihari idaharuye, nubishimirwe mw'izina ry'umukunzi wa Yesu Kristo yakagazuka. Amen. Data wa twese uri mw'ijuru, turagushimira cyane ko ari wewe uri Imana yacu yo kwizigirwa. Turagushimira cyane ko ari wewe uzi ubugingo bwacu tukiri no mw'isi. Aba bantu barahagaze kuri uyu musozi, wewe impwemu zacu ziri mu kiganza cawe. Ndagushimira ko ari wewe uzi intege nke z'umuntu, wahagaze igihe nk'iki uca uravuga ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe. Mana, aba bantu barahagaze, ariko abantu barwaye, hari abafise imitwaro itandukanye, ariko wewe uri Imana yacu. Dawidi niwe yarageze ahantu ku musozi ngaho aravuga ngo ndunamurira amaso yanje ku musozi, mbega ugutabarwa kuzova hehe? Turamubwira ati humura, utabara Abisirayeli ntahunyiza kandi ntasinzira. Reka rero igihe nk'iki Mana bongere kutigama iri shengero ryawe, ahantu riri mu ntambara, ahantu riri mu mageragezwa, ahantu umuntu uwo ari we wese Mana afise ikimuremereye. Abantu benshi baremerewe n'ingwara, abandi barafise ibibazo bitandukanye. Turagushimira Kristo, bavuze ngo muze kuri jewe, baraje imbere zawe Mana. Abarwayi ubakize, reka ubushobozi bwawe bwongere gusubira kwinjira mu magufa, mu mitsi, mu maraso, mu misokoro. Umuntu wese Mana ahantu arwaye, ubushobozi bwawe bumubemo mw'izina rya Yesu Kristo. Wakize n'abantu bawe, kandi Mana bafite imitwaro nabo ubiteho. Urakoze, ndagushimira, ni wewe uzi umuntu wese. Urakoze kubagiriye neza, ndagushimira ko umufasha, ndagushimira ko wamutwitaho. Urakoze ko ugiye kubagirira neza Mana muri byose, biciye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.